abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Rokristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Turabaye kaze mwese mikoro na televiziyo Hitaje tubakaze mu kiganiro canyu cakunze amahoro nizera ko muri benshi muri ko muragikurikirana ikiganiro c'uwo munsi tuza kuyagana mu kubijanye no gutangura kw'amashuri ku banyeshuri batandukanye rero kubwiyo mpamvu turafise umutumire aza kutuyagira ibintu bitandukanye byofasha abanyeshuri kwiga amashuri kandi bakamenya neza rero nashakana mu mwanya yidonde ko adukurikirana. Murakoze cyane ku mazina ni Oscar Nduwarugira. Hanyuma mu buzima bwa misi yose ndi umuyobozi wa Union des groupes bibliques du Burundi. Hanyuma mwakoze cyane kumikaze. Yego murakoze cyane. Turabona ko ubunye ari intango y'amashuri y'umwaka abanyeshuri binjiyemo mugabe yaje cyane igihe umuntu atanguye ikintu mugafise igicapo ciza cico kinege gutangura. Kenshi ari gisanga abanyeshuri baje kwiga mugabo kamengo ni kwa kundi bamenyereye kuja gutanga amashuri bagatangura amashuri abavye bakabaherekeza gutyo nyene mugana shaka igeno cuno munsi gishobore gufasha abanyeshuri neza kugira ngo niyo kubatanga amashuri bashobore kwiga neza ivyigwa byabo maze bamenye ico abavye babatumye bagishikeko rero mbega burya umunyeshuri yatanguye ishuri nibihe vyimvira kwe kwinjira umunyeshuri atanguye ishure nibaza ko ikintu nyamukura kwigenda afise nuko imbere yiwe ategeza kuronka umwimbu no kuvuga ntaza kumenya ari uko ahejeje umwaka ahubwo akwiye kumenya akitangura akwiye kuba intumbero nyamukuru akamenya yuko ku by'ukuri ivyo azokora byose ategeza gutahana umwimbu mwiza ivyo rero kugira bishoboke nuko agenda afise imigambi yo kwiga neza yo kwipanga kugira ngo ashobore gukurikirana ivyigwa hanyuma akamenya neza yuko akwiye gukoresha umwanya wiwe neza kandi akamenya yuko ari no mwihiganwa kuko baba ari abana benshi bariko bariga hanyuma akwiye gukora neza kugira ngo aronke amanota meza ntabe wa mwana amenya gusa ngo namenye ko naronse 50% ngo nahejeje akwiye kuba umwana agenda afise umugambi kuvuga ati ndakeneye kuronka amanota meza ashoboka muri ico gihe yitegura mu bwenge yitegura mu mutwe yitegura mu vyiyumviro hama akagenda afise iryo shaka ryo gukora kugira ngo aze kuronka amanota meza hari ibindi akwiye kugenda kandi yiteguriye nuko agenda akwiye kugenda yiteguye neza akamenya ko azobana n'abandi bana akamenya ko akwiye kubana n'abandi bana neza kandi akamenya yuko akwiye kubahiriza abarimu bamureze nk'abavyeyi biwe kandi abari kumwe n'abavyeyi bamukurikirana akaba umwana yiteguye kugamburuka kuko umwana atagamburuka bica bimugora iyo hageze gutegura ivyigwa neza nibaza rero ko ivyo biri mu bintu bikuru umwana akwiye kugenda afise akaba afise iyo ntumbero ko mu buzima rimwe mu gihe harimwo ishure n'urufunguzo niko dukunda kubivuga kw'ibintu byinshi muri kazoza umwana rero akwiye kugenda afise indoto abona ntabone gusaja ku ishure mugabone atangure kwibona yaraheje n'amashure ico gicapucu icakwiye kuzoba ntikizoza agomba heze akwiye kukigira gitangura ishure no kuvuga rero akamenya ati uru rugendo ndimwo ntegeza kuzorubandanya gushaka ku munota wa nyuma canke gushika ku munsi wa nyuma bisigura yuko akwiye kuba afise igicapu arico kimutuma yiga cane arico gituma arondera kuronka amanota meza mu gihe umwana agiye atabona yaja atabona yava urumva no kwiga bica bimugora kugira afata umwanya afatika yasome avuga ati ndakwiye gutegura bisaba ko ababona iyagomba gushika abana rero bogira icitegererezo bakavuga bati si bibi kwiyumvira icagomba kuzoba naho bakiri muto kubona ubuzima bwiwe imbere hazobageze biramufasha gushira mwinguvu gira yige kuko urufunguzo afise nayo mashure nyene ntazoze kurondera kwiga kandi bitagishoboka kandi yarafise umwanya mwiza imbere yiwe akwiye kukoresha neza kugira ngo ico gicapu yifuza gishikeko. Murakoze cyane mbega none ni gute ushobora kwitegura neza ivyigwa abagiye kwiga
ivyigwa kubitegura neza ubwa mbere abana no bantu kubanza kwimenya umwana arakwiye kwimenya kamenya ivyo ashoboye kamenya ivyo adashoboye ico ni ikintu gikuru cyane hama amaze kwimenya akamenya yuko akwiye gukoresha umwanya neza akamenya yuko hageze kuja muri class akwiye kuja muri class hageze gufata note agafata note hari abana benshi usanga asamara ntafata amanote akadafasha amanote rege zibari ngorane umwana akwiye gwenda afise intego yuko canke integuro umugambi wuko igihe cose azokwama ari mwishure umwarimu ariko arigisha azokumviriza agafata amanote neza hanyuma agapanga neza amakaye yiwe ibintu byose akavyandika bitegerezwa kuja akabungabunga ibikoresha afise hanyuma kumviriza umwigisha akabaza ibibazo abana benshi ntibabaza mugabo nibaza yuko umwana kugira ashobore kumenya ivyo adasobanukiwe nuko akabaza umwigisha ashitse muhira akabaza n'abavyeyi akabaza bakuruwe ivyo adatahuye mbere binashobotse akabaza n'abandi bana abona basa nabaza ubwenge kumurusha kugira ngo yige atahure rero nibaza yuko umwana akwiye kugenda kuvyukuri afise iyo nteguro mu mutwe yuko ategerezwa gukurikirana ivyigwa akandika neza akategura neza ibikoresho vyiwe akama bifise ntabe wa mwana hagira ko ikigwa yabuze ikayiri canke yayibagiye canke ugasanga ikayara yitabaguye ntigifise impapuro akwiye kwamazi neza ibikoresha afise ku munsi akabazi orere ku munsi akabazi ivyaza kwiga hama bigeze akaba mu bambere baza kwicara kugira ngo bumvirize umwarimu bafata amanote babaze ibibazo basobanuze ibyo badasobanukiwe murakoze gose none wavuze ikintu gikomeye cyane ati umwanya turazi ko umwanya ikintu cigiciro cyane kandi umwanya iyo umuntu awutakaje ntugaruka kandi none ni gute ko ndakunda kubona kesho umenga hari ukuntu abanyeshuri usanga batakaza umwanya wabo ni gute bashobora gutakaza umwanya wabo bakakoresha neza abanyeshure bari mu mice myinshi hari abanyeshuri biga bataha abanyeshuri baba mu ndaro kuba mu ndaro biba vyoroshe ko bafise abantu bakurikirana bakapangira umwanya wo kwiga muga ku banyeshure biga bataha akenshi usanga bigoye ko bashobora kwiprograma abo kenshi barata umwanya cane ugasanga bari ku mateleviziyo bari kuyerera bari ko batera inkuru zidakenewe abandi ugasanga basamariye mu matelefone n'ibindi mugabo ku vy'ukuri umwana azi ko ari mu ishure akwiye kumenya yuko ntashobora kumenya atize no kuvuga rero ujya mwanya aba avuye muri class akaba atashe muhira akwiye kumenya amasaha yiwe akwiye gufata karuhuka mugabo kandi akamenya n'amasaha akwiye gufata umwanya agasubiramwo ivyigwa agakora ama devoir bamuhaye hari abana usanga aza gukora devoir mu gitondo asubiye kw'ishure ubundi mwanya wose yawumaze ariko arakina ariko ari gusamara mugo umwana agomba kwiga neza akwiye kumenya umwanya ukwiye wo kwiga umwanya ukwiye wo kuruhuka umwanya ukwiye wo gukina ni vyiza ko abana bakina muga akamenya ati ndakiniya gushika kuri no saha isaha igeze nza kuba ndi mwikaye handi akamenya ati bampaye devoir nzotanga ejo siho nzovyuka ngo ndayikore nkwikurara ndayikoze kuko ayikoze imbere y'igihe biroroshe nuko abavyeyi bamufasha gusuzuma canke bashobora kumufasha kugira ngo ashobore kwijana yayikoze neza muga akaba ari wa mwana ahengera aza avuye kwishura agasamarira mu bindi hanyuma bukeye akaza kuvyuka agomba gukora devoir ni hamwe acayikora nabi usanga ari ntiyateguye ikindi naco nuko abana bakwiye kwiga misi yose abana ntibakwiye kwiga kubera gusa bafise devoir umwana akwiye gupanga ivyigwa vyose akaza arabisubiramwo ku mwanya ivyigwa vyose akama yiteguye kuko iyo bageze mu ishure abana benshi usanga bananirwa hari ama interrogation bakunda gutanga tubazo duto tabari mu batanga batateguye kugira basuzume ko abana bize umwana rero ufise programme nziza yo kwiga ni usanga dutora kandi tuba turimwo amanota atari make mugaba abana bishinga gukina basamara usanga bari ku mateleviziyo kuki usanga vyabagoye gose aho rero nsaba ko n'abavyeyi nabo bofasha abana igihe batari muri class bakaba programa bakabafasha bakabacungera kugira ngo ntibasamarire mu kintu kimwe bamenye ko kuvyukuri bakwiye kugira urutonde rwiza umwanya wo kwiga bige hanyuma ikindi naco nuko abana
barakwiye kandi no kuraba amasaha baryamirako kugira ngo baruhuke. Hari igihe usanga abana bagomba guteba bashikane mu masaha 5 saa 6 kandi baca bavyuka hakiri kare, ugasanga umwana yamarushe, umwana yamameze nabi, muri ico gusanga atari vyiza. Umwana rero kugira yige neza nuko apanga umwanya wiwe neza, hanyuma agakora ibikenewe, agafungura, akaruhuka, agakina mu mwanya bikwiriye, hama agafata umwanya wo kwiga neza. Turabona hari amatrimestre 3. Trimestre ya mbere ya kabiri na gatatu. Aya matrimestre 3 yose, iya mbere n'iya kabiri na gatatu, niki gicapo wumva abanyeshuri kano kanya kugira ngo bizoborohera aho bashika muri trimestre ya gatatu ibintu bimeze neza batagwana muri trimestre ya gatatu. Nibaza yuko nakivuze mu ntango, umwana umunsi wa mbere injiye mu ishure akwiye kumenya yuko ategerezwa kuronka umwimbo. Hariho abana rero usanga igice ca mbere bagomba kunebwa gukora ivyo bashatse, ngo nzoza gukora mu gice ca gatatu kwera zihari ibice bitatu, ngo nzokwira trapa mu gice na kiriya. Abo bana biyumvira gutyo mu bisanzwe n'abana baba badatahura neza igituma bari mu ishure. Umwana atahura neza igituma ari mu ishure ateza kumenya ko akwiye guheza n'amanota meza ashoboka. Kuko niyaheza afise amanota make, urumva zoba wa munyeshuri niwo manota make. Fata nk'abana baba ari mu wa gatandatu baca bakora ca kibazo cyo kuja mu mashuri d'excellence, no kuvuga batora abambere. Nimba ufise indoto yo kuzoja muri iryo shure ugaca utangura gukora nabi, ugakora nabi igice ca gatatu, naho uzokwinanata ntuzonganya n'uwahere mu gice ca mbere akora neza n'ica kabiri n'ica gatatu. Ahubwo rero umwana no muhanura yuko ku gice cyose agenda yongera ko amanota, kandi agahera ku manota meza igice ca mbere, igice ca kabiri akarushiriza, ica gatatu agacaba mwiza gusumba, kugira ngo ashobore kubandanya neza amashure yiwe. Ubu niwe mwana azobandanya neza ku buryo bw'uko niyaheje kaminuza, yaheje sogondere, abana baheza sogondere hari amaburusa atangwa, abana bagaca baja kwiga hanze, ntibazoyaha umwe afise 50 burusa, baca batora n'ubundi abafise amanota meza. Hanyuma hariho no kwitegurira bya bibazo bikunda gutangwa y'amakonkuru n'ibiki. Umwana ahengera igice ca gatatu akaba ari hashiramwe ingumvugo yige, biragora gose kugira tore bijya bibazo. Mugu umwana yahereye mu gice ca mbere yiga akora neza umwaka wose. Umwana agomba kwimuka buwa mbere, iklase yose arimwo igice ca mbere arakora neza uko ashoboye, cya kabiri akarusha, gatatu akarushiriza. Umwana rero agenda mu mutwe afise ngonzo kwiratrapa igice cya kabiri cya gatatu, ku by'ukuri uwo mwana aza kurangiza umwaka atari mu manota meza. Arashobora kuronka amanota mugabo ntaba mu bimbere. No kuvuga n'umwana badafise igicapu ciza cyo kwiga neza, muko umwana ku by'ukuri abona imbere neza. N'umwana hera mu gice cya mbere avuga ati umunsi wa mbere ca ntangura kwiga, hanyuma igice ca kabiri nzorushiriza, igice ca gatatu nzorushiriza. Niwe mwana ku by'ukuri aba ari karatahura icarimo. Yego. Umwana ushiye mu ishuri kandi no musi mukuru akurikirana abana mu buryo bucanka ubundi, nibihe ibintu babonye nyamukuru bikunda kubuza abana kumenya? Kimwe urumva ni no citangwa iki niyo mbono y'imbere yo kubona iyo ugomba kuja, muga bimwe biterwa nuko ku by'ukuri abana benshi bava mu miryango atabantu babona mu miryango biza amashuri. Ugasanga umwana niwe ategerezwa kwimenya uburyo yiga, abavyeyi ugasanga mbere n'ivyo byo kwiga ntabyo banezwe. Umwana rero ugasanga ku by'ukuri ari mu ishure kubera nyene umengo bamushizeyo, mugabo ntacabona imbere avuga ngo kwiga bizonshikana kuri iki. Abana b'abakobwa bamwe ugasanga bariga bababwira ngo nta n'amashure y'abakobwa nta n'iki, urumva ugasanga umwana ku by'ukuri ari kariga muga ntabona yari karaje. Ico ni ikintu rero gikunda kugora gose abana bagaca basamara. Ivyo rero kubera umwana aca buri intumbero aca afatirwa n'ibintu vyinshi, ugasanga umwana arasamara nyene kuja kwishure, rimwe na mugasanga nta suivi, abavyeyi vyose byo baragishinga. Ubuho hari n'ubushomeri bwinshi, urumva acavuga ngo nabize ntaco bavamwo, ugasanga nyene harimo ivyo byo kudekuraje umwana. Ugasanga umwana ku by'ukuri aca yibera ngaho nyene, kuja kwishure no kuja guheza umwanya. Ugasanga nyene ntariko arabishiramwe ingufu. Mugariho nibindi rero usanga nyene bisamaza abana,
ugasanga ku by'ukuri abavyeyi baragomba ko umwana yiga n'umwana birakenewe ko yiga mugasanga abana muhira babaha ibikorwa byinshi cyane birenze ugasanga umwana atashe niwe ategeza gukora ibintu byose niwe ategeza kugira ikini bakabura n'akanya ko kwiga ivyo rero usanga ari intambamye ku bana bamwe hari abana bakunda ishure mugabo ugasanga barabura umwanya kubera ibikorwa byinshi baba barimo hakaba n'abandi bana basamara nyene ugasanga ku myaka bagezemwo babana batangura ivya copinage n'ibiki ugasanga ku by'ukuri abana birabasamaje abana aho kuja gufata umwanya ngo bigasanga bariko bararonderana baja kuyerera basamara n'ibindi byinshi ugasanga umwanya wo kwiga ku by'ukuri ntibawufise n'imitwe ntipanze kugira bige umva nk'abana batanguye kwinjira muri za copinage n'ibindi uza gusanga ibyo bibatwara ubwenge bwinshi ugasanga nyene mu mutwe nivyo bibarimo hakaba rero n'ibindi ku by'ukuri usanga amateleviziyo muri kino gihe televiziyo ni ikintu gikomeye gose mu bana baba mu gisagara abavyeyi aho twa twikebuka ko usanga umengo yasubiriye wa mwanya twateza kuba n'abana gaca umengo dutegeza twese kugura televiziyo gaca tuyihereza abana abandi bakagura bimwe bitangwa ama PlayStation abantu bakarondera ibintu byinshi kugira ngo abana bagume bari okipe gaca usanga rero umwana nta control ihari ivyo bintu arabikunda gose ugasanga ku by'ukuri ni yari mwishura rikayumvira igihe aza gutahira kugira aje gukina canke gaze kuraba ya televiziyo ya mafilme y'abana niki ugasanga umwana si wabona umwari marahejeje no ugasanga n'amasaha ya nyuma mw'ishure si hari yamaze gutaha ageze mwira gacaja kuri ivyo ugasanga nivyo mu mutwe biko birajamo natumwe yiga mw'ishure rero ugasanga twaheze umwana bamubaza amafilme yose y'abana yazi yose ku mutwe mbwa mubaza uto n'umunsi mwiziki ntanakimwazi aho rero umva navyo n'ibintu bisamaza dukwiye gufasha abana kugira ngo barabe abandi ugasanga abana bahana amatelefone agezweho usanga umwana nta kindi niyo telefone nibiki usanga nyene birabasamaza hariho ku by'ukuri ibintu byinshi bishobora gusamaza abana muga bisaba ko abavyeyi bagira gute babafasha bakabacunga kugira ngo bafashe gukoresha umwanya yego mu kurangiza ni gute ushaka kuvyirinda ivyo byose ivyo rero kuvyirinda nuko ku by'ukuri ingaruka handi nyene hambere abana nuko bamenya ko batazoguma ari abana bariko barakura kandi uko bariko barakura bategerezwa kuzogira aho bashika bakwiye kwigira rero ku bandi bakamenya bati birakenewa gose ko mfata umwanya ukwiye nkiga ku by'ukuri umwana ari mw'ishure kazoza kibe gahagaze muri iryo shuri natatahura neza ko kwiga bifise akamaro bizomugira akamaro mu buzima buzoza umwana bica bimugora usanga ari karasamara mugabe ikindi naco umwana arakeneye kuregwa abarezi haba ku ishure haba muhira barakwiye gufasha abana kugira ngo bapange umwanya bamenye amasaha bakorera ku ibintu nyuma babakurikirane kugira ngo ntibaje muri uko gusamara murakoze cyane turabashimishane kuri n'ivyo bimeje gutanga ndazi ko abanyeshuri kadukurikira muri kano kanya bashe kuvyakira kandi hari n'abavyeyi mbese nabigisha ko kadukurikirana ndazi ko bino vyiyumviro nabo bikora bafasha rero turabashimiye cyane mugabo ikindi gice ca mbere nanipfuza kuba saba yuko twokwana ikindi gice ca kabiri mbega mu mashaka kutwemerera gatwana twagura bino bintu tuvuge kuvyerekeye abigisha uruhara rw'abigisha uruhara rw'abavyeyi n'uruhara rwa leta mbega tubikoze ko muzo Ego cyane nta kibazo tuzoza murakoze cyane rero turashimiye cyane nawe kwadukurikirana ko bashobora kurikirana kino kiganiro ndazi ko byinshi mwakiriye ndazi ko abanyeshuri bakiriye bino bintu bizobafasha aho batangura amashuri yabo babona igicapo cyo bariko baraje kuko igihe cyose umuntu heka akora ikintu atabunca ashaka kenshi usanga akora ivyo yigombeye muga igihe umuntu wese aba afise objectif aba afise vision kanaka ivyo ashaka gushikako uwo muntu arashobora kuresisa rero murakoze cyane mugira ibihe byiza naho gutamukina ikiganiro abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe ro Kristo Maison Lieu d'Espoir Ligue pour la lecture de la Bible Union des groupes bibliques au Burundi Alarme Campus pour Christ Transworld Radio Burundi Monso pour Christ aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro